Alors, il discutait souvent avec mon père. rero yaravugana kenshi na papa. Puis je me rappelle, j'étais témoin, j'étais là quand ils avaient des discussions. Ndibuka rero kubera ko n'abandi ndiko ndumviriza ico kiganiro cabo. Alors le monsieur il disait mais Georges, rero uwo mugabo yarakora kuvuga ati ariko rero George we, mais quand même regarde, Dieu a dit à Pierre tu et mange. oya raba ivyo Imana yabwiye Petero ati raba ntucicanye ukifungure. Alors on pouvait donner n'importe quelle explication, mais Dieu a dit tu et mange, donc on peut le manger. Rero hari ubusobanuro umuntu wese yotanga ati ariko raba Imana yavuze ati cice maze ucihereza. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vois mon frère qui est plus âgé que moi, on parle de ça quelquefois. Rero no muri kino gihe cyose mbonye mukuru wanje akenshi turavugana kuri ibyo. Alors quand on regarde cette vision, il faut la lire du début jusqu'à la fin. Rero riyerekwa umuntu akwiye kurisoma ahereye ku ntango kugera ku iherezo ryayo. Les maladies des Égyptiens affligent aussi les hommes modernes du 21e siècle. Ingwara z'abanyegiputa n'ubu zirageramiye cyane amagara y'abantu bo mu kinjana ca 20 turi. Parce que nous nous sommes détournés de la parole de Dieu. Kubera yuko twarataye ijambo ry'Imana. Et nous voulons faire à notre tête. Kandi dushaka gukora ibintu ko tubyumva. Bon, il y a des maladies quand on mange ces fruits de mer, il y a des maladies qui peuvent vous donner. Ego turazi ko hariho ingwara ibi bintu byo mu mazi iyo bifunguye bishobora kugutera. Il y a des virus et on sait que les virus c'est vraiment dangereux. Imigera murazi yuko ari mibi cyane. Mais ça cause surtout des problèmes dans l'estomac, des problèmes gastriques ou gastro-intestinal ou intestinaux. Ariko murazi yuko bigera mu mushishito bigateza ibibazo bijanye no kuribwa n'ibindi by'ibibyimba. Donc des infections, des inflammations, etc. Rero ama infection ibintu byo kuribwa n'ibindi. Des hépatites, la salmonelle. Za hépatite na za salmonelle. Et puis d'autres problèmes qui se rapportent à l'estomac, hamwe n'izindi ngorane zose zifatiye ku mushishito causés par des bactéries, zatewe n'imigera. Des problèmes de foie aussi, parce que quand ça rentre dans le foie, ça peut être très dangereux. N'ibibazo by'igitigu kubera yuko iyo byinjiye mu gitigu biraba bibi cyane. Ça peut te mettre à vomir, birashobora gutuma ushobora kudahwa, etc., etc. n'ibindi. Donc la voie de Dieu, c'est la meilleure pour l'homme. Rero inzira Imana yatunganije niyo ibereye ku muntu. Ceux qui disent oui mais Jésus il est mort sur la croix alors maintenant on peut tout manger. Rero abantu bavuga yuko yego Yesu yarapfuye ku musaraba rero muri iki gihe twokwirira byose. Tout est devenu pur. Ibintu byose byarahumanuwe. Ce n'est pas vrai. Sivyo. Ce n'est pas vrai. Sivyo namba. Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Yesu yapfuye kugira ngo akize abanyabyaha. Pas pour purifier les chiens et les chats et les rats. Atari kugira ngo ahumanure imbwa ubuyabu n'imbeba. Et la mort de Jésus n'a pas affecté ou changé l'estomac des hommes. Kandi urupfu rwa Yesu ntigwageze aho ruhindura n'imishishito y'abantu. Ni la composition de ces êtres impurs. Canke nibigize ivyo bikoko byose bizira. Ce qu'on ne pouvait pas manger avant la croix, eh bien, on ne le mange pas non plus après. Ibitashobora kuribwa imbere y'umusaraba ntibishobora no kuribwa n'inyuma yawo. Ça n'a pas affecté les cochons. Ivyo ntaco vyamariye ingurube. Ils ne sont pas devenus plus sains. Ntizaciye ziba nzima gusumba. Au contraire, aujourd'hui, ils sont de plus en plus malades. Ahubwo rero muri kino gihe hoho zabashije kugwara cyane. Beaucoup d'épidémies proviennent, ont pour origine le porc, le cochon. Hari ibyaduka byinshi by'ingwara biva ku ngurube murabibona namwe. Fièvre porcine, fièvre, toutes sortes de fièvres, des fléaux, des plaies. Ibintu by'ingwara z'ubushuhe n'ibindi bintu by'ibyaduka biturutse ku ngurube. Des épidémies. Ibintu by'ibyaduka. Il y a des années, il y a des épidémies, on doit exterminer des milliers de cochons
pour éviter le risque. hari imyaka myinshi ingurube zabwirizwa kwirukanwa zikicwa kugira ngo bagabanye amahirwe menshi yo kugwara. Et c'est la même chose avec ces crustacés. niko bimeze no muri ivyo bikoko twabonye byo mazi. Ces fruits de mer. Ivyo bikoko biva mu mazi. Des fêtes de fin d'année. murabibona ijya misi mikuru yo mu mpera y'umwaka. Dans certains pays, mu bihugu bimwe ils mangent ces créatures. bifungurira ivyo biremwa. Mais il y a des années où c'est interdit, le ministère, le gouvernement interdit de les consommer, il faut les détruire. ariko hari imyaka imwe ubutegetsi buvuga buti ibi bintu kirazira kazirizwa kubyihereza ahubwo no kubyica byose. À cause d'une bactérie qu'ils ont et qui peuvent transmettre aux humains qui mangent aussi ces choses. kubera umugera bishobora kuba bifise muri ico gihe byo kwanduza abantu babyihereje. Et il vaut mieux obéir à la parole de Dieu. rero ni vyiza kumvira ijambo ry'Imana. Et l'obéissance, ce n'est pas... aujourd'hui, quand on parle d'obéissance, même aux enfants, obéir, non, je vais faire ma tête, je suis. kandi kumvira muri iki gihe byabaye ikibazo ko niyo ubwiye umwana cyakubwira ati jewe. Mais quand on lit la Bible, les Israélites, ils ont été punis, envoyés en exil, parce que chaque fois, ils désobéissaient. ariko mu myaka yaheze abisirayeli baratwagwa nk'inyagano kubera yuko baba batumviye. Et ce n'est pas parce qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. si kubera rero yuko abantu bacungujwe kubw'ubuntu cyangwa kubw'ukwizera qu'on ne doit plus obéir à Dieu. baca babwirizwa kutubaha Imana. Au contraire, on va obéir encore plus parce qu'on veut lui plaire. ahubwo abantu bakwiye kubaha kandi cyane kubera yuko bifuza gushimisha Imana. Parce qu'on veut le remercier pour son salut. kubera bashaka kwishimira kubw'agakiza kayo. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, kandi Yesu yavuze ati nimwamunkunda. il n'a pas dit révoltez-vous ou bien soyez des rebelles. ntiyavuze ngo muce mugumuka maze munyigomekeko. Il a dit gardez mes commandements. yavuze ati mwitondere amabwirizwa yanjye. Parce que je vous ai sauvé. kubera yuko nabakijije. Moi, je vous ai montré mon amour en donnant ma vie. jewe naberetse urukundo rwanje mu gutanga ubugingo bwanje. Alors vous pouvez le faire en restant fidèle. rero mwebwe mukwiye kubikora mu kunyumvira. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Bibiliya ivuga mu kete ry'Abikorinto rya mbere mu gice cya 6:20. Parce que vous avez été rachetés Kubera- à un grand prix. kubera yuko mwaguzwe igiciro kinini. C'est pourquoi ari nayo mpamvu glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, mushimisha Imana yanyu mu mibiri yanyu no mu mpwemu zanyu, qui appartiennent à Dieu. ariyo byose ari iby'Imana. Notre corps appartient à Dieu. umubiri wacu ni uw'Imana. Dans le même livre, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. muri icyo gitabo nyine niho hatubwira yuko imibiri yacu ari insengero za mwe mwera. Alors, quand notre corps est le temple du Saint-Esprit, on va garder notre corps en bon état pour y accueillir le Saint-Esprit. rero niba imibiri yacu ari insengero za mwe mwera bisaba ko tuguma tuzifashe neza kugira ngo mwe mwera abashe kutugumamo. Si quelqu'un d'important vient chez vous, vous allez lui donner la meilleure chambre. niba hari umuntu w'umunyacubahiro aje iwanyu mubwirizwa kumuha icyumba cyiza. Vous allez enlever tout ce qui est inutile. muca mukuraho ibintu byose bidakenewe. Quelquefois, on fait une couche de peinture rimwe na rimwe ahubwo ucuraba ugasiga kandi ugasiga n'akandi karangi parce qu'on veut honorer cette personne. kubera yuko uba ushaka kubaha uwo muntu. Et c'est la même chose avec notre corps. niko rero bimeze no ku mibiri yacu. C'est l'habitation du Saint-Esprit. naho mpwemu yera aba. Donc, glorifiez Dieu dans votre corps. rero muhimbaze Imana yanyu mu mibiri yanyu. Et c'est ce que je veux faire. kandi nabyo nibyo nifuza gukora. Et vous,
qu'en est-il de vous? mbega mweho gute Est-ce que ça vous motive pour faire la même chose? mbega namwe mwumva mwifuza gukora nk'ivyo Ou vous vient vous dire, oh, pour ça, moi je vais continuer à manger mon truc et à boire mon machin là. urashobora kuvuga uti oyaje nzoguma nifungurira ivy'iwanje ninywera na birya byose nakunda. Est-ce qu'on va être perdu parce que je mange ça ou bien je bois un peu de ça? Est-ce que Dieu va me punir pour ça? mbega burya imana yo bizompana kubera nariye utu canke nanyoye turiya? Vous savez, quand on commence à raisonner comme ça montre déjà un mauvais état d'esprit. murazi yuko igihe umuntu wese yumviriye nk'uko vyerekana yuko afise ikibazo mu mpemu Ça yiwe, montre qu'on n'aime pas vraiment Jésus. vyerekana yuko adakunda yesu vy'ukuri. Ceux qui aiment Jésus, ils vont dire, Seigneur, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux faire pour te plaire? umuntu akunda yesu by'ukuri azoguma abaza ati mbega hoba hari ikindi kintu nkwiye gukora kugira ngo ndagushimishe, Pour t'être agréable. kugira ngo mbe ububereye kuri wewe? Est-ce qu'il y a des choses que je ne dois plus faire que tu n'aimes pas? mbega hari ibindi bintu by'utwigoro nkwiye gukora, ibindi bintu udakunda ntokora? Il y en a qui disent, hari abagira bati bien, je vais vous prouver que dans le Nouveau Testament, maintenant, on peut manger toutes ces bestioles que Dieu appelait une abomination. ati ubu rero je ngira ndabereke yuko muri bibiliya mu isezerano rishasha imana yemeye yuko bya bintu byose byari bizira dushobora kuvyihereza. Et avec quoi est-ce qu'ils viennent? mbega ivyo vuga La vision de Pierre. iyerekwa rya petero, Ah, ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais jeune encore. ivyo biranyibutsa jewe igihe nari kiri muto. Il y avait un adventiste qui n'était pas tout à fait adventiste, qui n'était pas à 100%. hariho umu-adventiste mu by'ukuri atari umu-adventiste akwiye neza. Alors, il discutait souvent avec mon père. rero yaravugana kenshi na papa. Puis je me rappelle, j'étais témoin, j'étais là quand ils avaient des discussions. ndibuka rero kubera ko n'abandi ndiko ndumviriza ico kiganiro cabo. Alors le monsieur il disait, mais Georges, rero uwo mugabo yarakora kuvuga ati ariko rero George we, mais quand même regarde, Dieu a dit à Pierre, tue et mange. yaraba ivyo Imana yabwiye Petero ati raba ntucicanye ukifungure. Alors on pouvait donner n'importe quelle expression, mais Dieu a dit tue et mange, donc on peut le manger. rero hari ubusobanuro umuntu wese yotanga ati ariko raba Imana yavuze ati cice maze ucihereza. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vois mon frère qui est plus âgé que moi, on parle de ça quelquefois. rero no muri kino gihe cyose mbonye mukuru wanje akenshi turavugana kuri ibi. Alors quand on regarde cette vision, il faut la lire du début jusqu'à la fin. rero riyerekwa umuntu akwiye kurisoma ahereye ku ntango kugera ku iherezo ryayo. C'est vrai que dans ce drap qui descendait du ciel, il n'y avait que des bêtes impures. ni iby'ukuri ko muri icyo gihe ibyo bintu by'iyerekwa yagize yarabonyemo ibiremwa bitari bizima. Et c'est vrai que Dieu a dit tue et mange. kandi nivyo Imana yavuze iti nubyica ubige. Mais qu'est-ce que Pierre a répondu? mbega Petero yaba yishuye iki? Qu'est-ce qu'il a dit? Petero yavuze iki? Si vraiment Dieu voulait qu'il mange, alors il a désobéi à Dieu parce qu'il a dit, Seigneur, je n'en ai jamais mangé. niba Imana yifuza akabyihereza abiga maze Petero akishura yuko ivyo bintu atigeze abiga bisigura ko atubasha Imana. Donc il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. rero harimo ikintu adatahura neza. Mais il a dit, je ne peux pas manger ça. ariko yaravuze ati mu by'ukuri sinshobora kwihereza ibi Je n'en ai jamais mangé. kubera ko sinigeze ndabiga. Et ça s'est passé des années après la mort de Jésus. kandi ivyo vyabaye imyaka ibiri inyuma y'urupfu rwa Yesu. Ça s'est passé des années après Marc chapitre 7 qu'on utilise aussi pour dire Dieu a maintenant purifié toutes les bêtes et on peut tout manger. kandi ivyo vyabaye inyuma y'igice c'indwi ca Mariko imbere yuko inyuma yuko candikwa aho Mariko avuga yuko Imana yavuze yuko ibintu byose umuntu ashobora kuvyihereza. Malgré que ce soit Dieu qui lui donne l'ordre de manger ça, il a dit Seigneur, je n'en ai jamais mangé, sous-entendu, et je n'en mangerai jamais. nari Imana yari mubwiye yuko akwiye kubibaga akabiga ariko yaravuze ati jewe mu by'ukuri ntabyo nigeze nihereza nta nivyo nzokwigera ndya. Et vous savez que ça n'avait rien à voir avec
est-ce qu'on peut manger des viandes pures ou impures? kandi murazi ko ataho bisa bisanye no kwibaza uti mbega turakwiye kurya inyama z'ibizira canke z'ibitazira. C'était un symbole, une leçon que Dieu voulait donner à Pierre. Cari kimenyetso kandi n'icigwa Imana yashaka guha Petero. Parce que le moment était venu pour prêcher l'évangile à 100% aux païens. Kubera yuko igihe cari gishitse aho ubutumwa bwiza bwabwirizwa kubwirwa ijana ku ijana n'abapagani nabo. Et vous savez que les juifs méprisaient les non-juifs. kandi murazi yuko abayahudi batubaha canke basuzugura abantu atari Ils abayahudi. les traitaient d'impurs, Babafata nk'ibizira. de chiens, oui, d'animal impur. Babafata nk'utubwa canke ivyo bikoko byose bizira. Alors Dieu voulait leur donner une leçon. Imana rero yashaka kubaha ikigo. C'est pour ça qu'il a envoyé Pierre niyo mpamvu yacituma Petero chez un païen, chez un Romain. ku mupagani w'umuromani. Un Romain qui s'était converti, qui aimait Dieu. Umuromani yari yarihanye kandi yakunda Imana. Et Pierre, il y est allé. Maze Petero acaraja. Et à la fin, Pierre dit qu'il a compris ce que Dieu voulait. Maze Petero aratubwira mu iherezo ry'iyi nkuru yuko yari yatahuye neza icyo Imana yagomba kuvuga. Au verset 28, Ku murongo wa 28 nous lisons, turasoma tuti, il leur dit, arababwira, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger atubwanyu murazi yuko kibujijwe ko umuyahudi yifatanya n'umunyamahanga ou d'aller chez lui. canke kugendera iwiwe. Mais Dieu m'a appris Ariko je Imana yaretse à ne dire aucun homme souillé ou impur. yuko hatugira umuntu nita ikizira canke igihumanya. Voilà ce que Dieu voulait enseigner par ce drap qui est descendu du ciel. Raba rero icyo Imana yashaka kwerekana ifatiye kuri cya gihuzu cururuka kiva mu ijuru. C'était pas pour manger maintenant des singes et des chiens et des rats, Nticyari ikibazo cyo kurya inkende, imbwa n'imbeba, mais c'était pour apprécier, pour honorer les hommes qu'ils appelaient de tous ces vilains noms. ariko kwari kugira ngo n'abandi bantu nabo bafatwa nk'ibizira nabo bubahirizwe kandi bahabwa agaciro. Parce que Jésus était mort pour eux aussi. Kubera Yesu nabo yari yabapfiriye Et il voulait qu'ils soient sauvés. kandi yifuza yuko bakizwa. Et puis au verset 34, Maze ku murongo wa 34 Pierre dit, Petero agira ati, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, noneho ndatahuye yuko Imana ititaho kuko abantu baboneka, mais qu'en toute nation, celui qui le craint ariko ko mu mahanga yose uyubaha et qui s'adonne à la justice, agakora ivy'ukugororoka, lui est agréable. Imana imwemera. Donc voilà la leçon. Ça n'a rien à voir qu'on peut manger maintenant ces bêtes impures. Rero murabona ikigwa kirimwo, murabona yuko ataho bihuriye no kurya ivyo bikoko bizira. Donc, parce que les Juifs à cette époque-là, les disciples, les apôtres, ils étaient racistes. Rero muri ico gihe twovuga ko abigishwa ba Yesu n'abayahudi bose bari abantu b'idondaruhu. Alors, dans leur esprit, il y avait des barrières. Rero mu vyiyumviro vyabo bari bafise ibintu vya kahise. Ils avaient des préjugés contre ces créatures que Dieu, des enfants de Dieu aussi. Bari bafise ivyiyumviro kanaka baherako kuri abo bantu nabo nyene baremwe n'Imana. Alors Dieu ne les regardait pas comme si c'était des rats ou des cafards ou des serpents ou un chien ou un cochon. Ariko Imana ntiyabafata nkaho ari imbeba canke utundi dukoko nk'ingurube n'ibindi. Alors Pierre, il a compris, il a appris sa leçon. Ariko Petero yatahuye neza arega ikigwa. Donc cette vision, c'était pas pour purifier les animaux impurs. Yuko iryo yerekwa ritari rigamije gusukura canke guhumanura ibikoko bizira. Mais Dieu voulait que cette barrière, ces préjugés vis-à-vis d'autres races, d'autres peuples, Ariko Imana yifuza yuko izo nzitizi ziri hagati y'abo bantu n'abandi que ça tombe, yuko zisenyuka, qu'il n'y ait plus de division entre eux. kugira ngo ntihasubire
kuguma hariho amacakubiri. Et malheureusement, il y a trop de divisions encore dans l'église Ariko rero chrétienne, ikibabaje cyane haracariho kwitandukanya cyane mu ishengero rukristo même dans l'église adventiste. no mu ishengero ry'abadventiste. On ne doit pas diviser, on doit unir. Rero abantu ntibakwiye gutandukanywa ahubwo bakwiye gushigwa hamwe. Sinon, on n'est pas de bons témoins. Rero muri ico gihe utabikoze uko ntuba uri cyabona Et cyiza. après cet incident, Pierre n'est jamais allé manger des cochons Kandi nyuma y'iryo yerekwa Petero ntiyigeze aja kurya ingurube ou des chiens. cyangwa imbwa. Mais il avait compris qu'il fallait vivre en harmonie avec les autres peuples. Ariko yari yatawe yuko abwirizwa kubana neza n'abandi bantu. La Bible dit que le diable, il a un plan. Bibiliya ivuga yuko umwanzi cyangwa satani afise umugambi. La Bible dit que le diable est un menteur. Bibiliya ivuga yuko satani ari umubeshi C'est le père des menteurs. kandi ari we se w'ababeshi Et ceux qui mentent sont ses enfants. kandi ababeshi ari abana biwe. C'est un meurtrier depuis le commencement. Ni umwicanyi kuva mu itanguriro. Et le diable veut détruire notre santé Kandi satani ashaka kwica amagara yacu en nous habituant à des choses, à manger des choses qui ne sont pas bonnes. mu kutumenyereza kwihereza no gufungura ibintu bitari byiza. Le diable séduit des millions de chrétiens Satani arasamaza abantu amamiliyoni menshi y'abakirisu en leur faisant penser que ça ne fait aucune différence comment nous traitons notre corps. mu kubatera kwiyumvira yuko atakintu na kimwe bihindura kuko dufata imibiri yacu. Aussi longtemps que notre cœur est avec Dieu. Igihe cyose imitima yacu biri kumwe n'Imana. Et le résultat, c'est que les gens meurent par milliers et milliers Maze rero nk'ingaruka abantu bapfa ari ibihumbi n'ibihumbi byinshi à cause de maladies. kubw'indwara kanaka. Ce monsieur que j'ai entendu écouter ce matin, il parlait aussi du sucre. Uyu mugabo numvirije muri kano gatondo nawe yavuga ku bijanye n'isukari. Ah non, ça c'est un autre, ça c'est un Belge de l'université de Liège qui a fait un excellent exposé sur le sucre. Uwo nibaza yuko ari umubirigi yavuze agasigura neza ku bijanye n'isukari. Il a dit dans le monde entier, chaque seconde, il y a une personne qui meurt à cause des effets directs ou indirects du sucre. Yavuze yuko mu isi yose buri musegonda hariho umuntu yicwa n'ingaruka ziva ku isukari. Il a dit, voilà, j'ai terminé ma phrase, Yavuze ati rero je murabona ndahejeje kuvuga ijambo ryanje ça fait 5 secondes, haheze amasegonda 5 5 personnes sont mortes bisigura yuko pendant ce temps-là à cause du sucre. bikavuga rero yuko abantu 5 bamaze gupfa kubera isukari. Alors il a développé comment le sucre c'est un poison qui se trouve dans tous les aliments ajoutés. Je ne parle pas des sucres naturels qui sont dans les fruits, mais de ce qui est ajouté dans les aliments fabriqués dans les usines. Yasiguye rero neza yuko isukari atari isukari iva mu bimera by'umwimerere ahubwo ijya sukari yongerwa iba yakorewe cyane mu mahinguriro ari mbi cyane. Et ce monsieur n'était pas adventiste. Kandi uwo muntu ntiyari umwadventiste. Il n'était pas payé, c'était un scientifique, un professeur. Kandi ivyo ntiyabihemberwa kuko ni umushakashatsi kandi w'umwigisha. Alors il mettait en garde. Ivyo rero yabivuga kugira ngo tume abantu baraba neza. Quelquefois, nous on se plaint. Rimwe na rimwe twebwe turidoga. On dit, chez nous on ne peut rien faire, on ne peut rien manger. Twebwe iwacu ni nk'ahantu habi menga nta kintu kimwe tworya. Mais considérez-le comme un privilège. Ariko ibi dukwiye kubifata nk'amahirwe. Alors que Dieu ne nous a pas créés pour mourir avant le temps. Kandi Imana ntiyaturemye kugira ngo dupfire imburagihe. Il a fait ses promesses, il a dit, si vous m'obéissez, restez fidèles, faites tout ce que je dis, vous n'aurez pas les maladies
qu'avaient les Égyptiens et Alors- qu'ils connaissaient très bien. hari amasezerano imana yari yatugiriye iravuga iti nimwatondera amabwirizwa yanje nzobarinda ingwara nk'izo abanyegiputa bagwara. La Bible s'occupe de notre santé. Bibiliya rero iritwararitse amagara yacu, Et ce n'est pas du légalisme de parler de ça. kandi si ivyo kuba abanyamategeko cyane iyo turiko turavuga ibi. Ah oui, bien sûr, ça peut faire mal. Ego birashobora gutuma abantu batavyumva neza. Certaines personnes peuvent ne pas aimer ça. Abantu bamwe barashobora kudakunda ibi. Ceux qui transgressent ces principes. Kubera yuko hari abantu bica aya mategeko bavyigombe, Et on en parle, ils se sentent coupables. kandi iyo tubivuze baca bumva bakoze amakosa. Alors, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Rero niba bifuza yuko twovuga kuri ibi bintu. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, quand on parle de ça, on dit, mon frère, merci, mais vous ne devez plus revenir. Niyo mpamvu mu mashengero menshi bavuga bati iyo uvuze kuri ibi bintu barakubwira ati mwene data wakoze ariko ntuzugaruke. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui disent, oui, un bon verre de vin. Niyo mpamvu benshi bavuga bati iyo wihereje ikirahure cy'umuvinyu. C'est vrai, il existe de bons verres, Ego nivyo hariho ibirahure vyiza umuntu ashobora kwihereza ivyo ashobora kunywa, comme il existe de bonnes voitures, de bons fauteuils. kubera nk'uko hariho imiduga myiza, intebe nziza, Mais un bon verre de vin, ça n'existe pas. ariko ikirahure cy'umuvinyu ciza nikibaho. Quand on voit comment la Bible qualifie, définit le vin, eh bien on ne peut pas dire un bon verre de vin. Iyo turavye rero ukuntu Bibiliya ivuga ibijanye n'imivinyu cyangwa inzoga zavyo, rero nta kirahure ciza cyangwa nta nzoga nziza zihari. Lisez votre Bible. Nimusome Bibiliya zanyu. C'est vrai, Satan, il a réussi comme il a fait avec les crustacés. Ego nivyo Satani yaramaze kwigarura abantu benshi, arabatsinda nk'uko yabikoze no ku bindi bikoko, À promouvoir la consommation de vin, mu guteza imbere cyane ukunywa imivinyu, à élever le vin à un niveau qui boit le vin. Oh, c'est pas l'ouvrier, lui, il boit la bière. Mais quand on est un peu plus haut dans la société, maze yarabikoze mu gushira hejuru cyane imivinyu. Mbega imivinyu ni bande? Kuko umuntu asanzwe w'umwubatsi ntashobora kunywa imivinyu, yinywera inzoga zisanzwe ibiyeri. alors on se met à boire du vin. Ariko rero umuntu yibaza yuko ari umunyacubahiro ahitamo kunywa imivinyu, Parce qu'on se croit un peu plus sophistiqué. kubera yuko uba wibaza yuko uri umuntu utandukanye n'abandi utangaje. Et puis il y a plusieurs verres, plusieurs modèles de verres pour telle couleur, telle couleur. Kubera yuko hari imivinyu y'amoko atandukanye isa nk'uko ifise amabara yose. Il faut savoir comment attraper, comment tenir le verre. Rero bikaba bisigura yuko umuntu akwiye kumenya ukuntu yihereza bimwe muri izo mivinyu, Avec quel doigt? Avec le petit doigt en l'air. n'ukuntu afata ico kirahure yishimye cyane. Comment il faut le boire. Mbega ni gute yobinywa? Et puis, il faut pas l'avaler tout de suite. Il faut regarder. Et puis, il faut faire une remarque. Oh, c'est comme de la noisette. Rero si vyiza akagira ati si vyiza gupfa kunywa ubwo nyene no gufata akanya kanaka kugira ngo bikuryohere mu kanwa, ubikore nka kujya uhekenya utundi tuntu tw'intete. Avec cette viande, il faut boire tel vin, de tel château. Rero bakagira bati ukwiye kunywa imivinyu niyi muri ubu Avec ce buryo. poisson, il faut boire un autre vin de cette vignoble là-bas quelque part. Kubera yuko ushobora gukoresha ni kirahure kandi mu kunywa neza iyindi mivinyu yo mu bundi buryo. Il y a même dans certaines universités des facultés où on peut apprendre tout ce chichi pour vous donner l'impression que vous êtes quelqu'un. Hari ahantu rero no mu kaminuza mwamwe hari ibisata byinshi bigisha ukuntu mukwiye kwifata muri ubwo buryo bupfuye nabi. C'est pourquoi les gens du monde, dans certains pays où le vin n'était pas connu, on ne le consommait pas. Niyo mpamvu ahantu hamwe ku isi aho iyi mivinyu itarizwi batayihereza. Mais les pays ont commencé à devenir un peu prospères, à évoluer un peu. Ariko igihe ibihugu byari bitanguye gutera imbere bishika kwiterambere kanaka. Alors maintenant, les Chinois, hein, ouh là là, ils progressent, hein, ils avancent. Ariko ubu murabona abashinwa nabo kubera bariko baratera imbere nabo
baca bavyihereza. Ils sont devenus de grands importateurs de bons vins. Baciye baba abantu ba mbere baja kurangura canke bazana ibintu vy'imivinyu. Dans quelques années, vous allez voir le prix qu'ils vont payer, les maladies, les morts. Mu myaka iza rero muzobona ingaruka mbi bizobazanira ingwara n'impfu zitandukanye. C'est comme au Japon, avant la guerre, ils ne connaissaient pas toutes ces maladies modernes. Ils ne mouraient pas de diabète ou de cancer ou de crise cardiaque, ça n'existait pas. Ni nko mu Buyapani imbere y'intambara ntibari bazi ingwara nk'amakanseri, amadiabete n'ibindi, izo ngwara ntizabayo. Il n'y avait pas d'enfants obèses. Nta mwana washobora gusanga yagize ikibazo cy'umuvyibuho urengeje. Maintenant, ils meurent exactement des mêmes maladies que dans les pays occidentaux. Ariko ubu muri iki gihe barapfa nyene nk'uko ibihugu vya hariya mu Buraya n'igice kimwe cya Amerika bapfa. Parce qu'ils mangent exactement la même sale bouffe, mauvaise bouffe, junk food que dans ces pays qui se croient supérieurs. Kubera yuko n'ubu nabo barihereza bimwe muri za mfungurwa twabona zihinguwe zakorewe mu mahinguriro nk'uko ivyo bihugu vyibaza yuko biteye imbere bikora. Parce qu'ils savent comment tenir le verre et comment bouger leurs petits doigts en consommant. Kubera yuko bazi bwa buhinga bwose bw'ukuntu babwirizwa gufata ikirahure igihe bariko barihereza. Qu'est-ce que Jean dit? Mbega Yohana yobagira gute? Jean, 3e Jean au verset 2. Ikete rya gatatu rya Yohana ku murongo wa kabiri. Je souhaite que vous prospériez. Ati ndifuza yuko mumererwa neza. Je souhaite que vous soyez en bonne santé. Ndifuza yuko mugira amagara meza. Comme ton âme est en prospérité. Nkuko ubugingo bwa umushaha wawe umerewe neza. La Bible, Dieu s'inquiète, prend soin de notre santé. Bibiliya ubwayo Imana iritwararitse cyane amagara yacu. Parce que nous sommes ses enfants. Kubera yuko turi abana bayo. C'est pourquoi il veut qu'on garde tous ces principes qu'il a donnés dans sa parole. Ni nayo mpamvu idusaba yuko ishaka yuko twitondera cyane ivyo yatubwiye mu ijambo ryayo. Parce que ce qu'on fait avec notre corps a un impact sur notre esprit. Kubera yuko ivyo dukorera imibiri yacu biba bifise ingaruka ku mpwemu zacu. Sur notre vie spirituelle. Ku buzima bwacu bwo mu buryo bwa mpwemu. Parce que nous sommes un être holistique en ensemble, une unité. Kubera yuko turi ibiremwa bitunganijwe mu buryo butandukanye ari ibintu bihurira hamwe bituma bigira umuntu. Le physique, le mental, le spirituel. Uburyo bwo kuboneka ivyiyumviro n'ivy'imwemu. Alors que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Kandi Imana iradukunda kandi ikaduhezagira. Qu'il soit avec nous. Imana ibane natwe. Il y a encore tellement de choses à dire. Hari ibintu byinshi byo kuvuga. Mais le moment est venu pour que je me taise. Ariko igihe kirageze cyuko ngira nkora. Parce qu'il faut qu'on aille manger. Kubera yuko ni byiza yuko tuja gufungura siko none. Il faut qu'on se repose un peu. Ni byiza yuko turuhuka. Parce que le repos, c'est aussi un principe, un de ces 8 principes de santé, de bonne santé. Kubera yuko n'ikiruhuko naco ni kimwe muri za ngingo 8 zo kugira amagara meza. Mais réfléchissez à ce que vous avez entendu au cours de la semaine. Ariko mwiyumvire cyane ku byo mwabashije kumva mw'inondwe. Et si vous avez la possibilité, regardez quelquefois aussi une bonne vidéo qui parle de ces choses. Vous allez voir qu'il confirme toujours les mêmes principes. Igihe rero cyose bishoboka mugize amahirwe mukaraba nk'akareresi cyangwa video gato kavuga kuri ibi bintu byose. Quand on a un problème, une sorte de maladie, igihe hari kibazo cyangwa ingwara kanaka, alors on dit que 80% de nos maladies modernes, de nos problèmes, sont causés par notre fourchette, par la façon dont on mange. Kandi bavuga yuko ibice 80% by'ingwara zidufata bifatiye ku byo twihereza. Et on en arrive toujours à la même conclusion. Kandi bagashika n'ubundi kugupfundikira kintu kimwe. Arrêtez la viande. Hagarika kurya inyama.
que ce soit pur ou impur. zaba iz'ibikoko bitazira n'izibizira. Parce qu'aujourd'hui, Kubera yuko uyu munsi est-ce qu'on peut dire encore que le poulet de l'industrie est un aliment pur? mbega turashobora kuvuga yuko zijya nk'uko ziba zatunganijwe ari imfungurwa nziza? Que le bœuf, le veau, la vache, que ce sont encore des animaux purs? mbega ko n'inka nazo zikiri ibikoko vyiza bitazira? Quand on voit tout ce qu'on donne à manger à ces pauvres bêtes, igihe twitegereje neza ivyo bahereza ivyo bikoko ngo bige, des injections d'antibiotiques. imiti baba bateye muri ivyo, On dit, ce monsieur, oui, il a dit aussi que la viande qu'on mange, c'est de la viande OGM, parce que les bêtes sont nourries avec des produits, maïs et d'autres produits OGM. uyu mugabo rakagira ati ibintu byose izi nyama abantu bihereza ziba ari inyama zamaze gutegwamo izindi z'ibindi bikoko. Alors, pensez aux médicaments qu'on leur donne pour qu'ils ne tombent pas malades kubera yuko iyo miti yose babiha kugira ngo ntibigware, et que nous avalons quand on mange leur chair. kandi ijya miti natwe turayimira igihe turiko turagiryo. C'est pourquoi il y a des hommes qui sont résistants aux antibiotiques. On leur donne des antibiotiques, mais ça n'a pas d'effet parce qu'ils en ont avalé trop en mangeant la viande. niyo mpamvu hari abantu benshi iyo bahaye umuti atacu bamarira kubera yuko baba barariye imiti myinshi igihe barya inyama. On leur donne des hormones bakaca babatera ingingo kanaka pour qu'ils grossissent vite. kugira ngo bikundike bavyibuhe cyane. Parce que les poulets, après 6 semaines, 5 semaines, ça doit peser 1 kilo pour qu'on puisse les envoyer dans les supermarchés. kubera yuko zijya nkoko inyuma y'inga imwe canke zibiri ziba zamaze gukura zakuze cyane kugira ngo bazijane ku isoko. Alors un poulet de la colline, vous devez les cuire pendant 2-3 heures pour que la viande, la chair soit un peu tendre. kubera ko inkoko Ça n'a plus de goût. kandi ntizinaryoshe. Et c'est rempli. Il y en a qui ont des cancers, qui ont des maladies qu'on avale. haba harimo izuzuyemo ingwara kanseri nazo tukaca tuzihereza. Dans l'église que je fréquente, il y a quelqu'un qui a dit: mw'ishengero nkunda je gusengeramo, oui, je ne mange pas ce qui est impur, ce que la Bible appelle impur. hari umuntu yavuze ati jewe singa sifungura ivyo Bibiliya yise ko ari biziba, Mais je mange les autres viandes, les poulets, j'en mange. ariko ndirira inyama zindi zisanzwe inkoko ndazihereza. Vous savez, je ne suis pas le seul à dire. Vous savez que Ellen White a dit la même chose, que le temps est venu où même ces choses, on doit les abandonner. murazi rero kandi ko na Ellen White yabivuze yuko igihe kizogera yuko ivyo bintu tubihagarika, si jeje nyene ndabivuze. Et pas seulement Ellen White, Rick Azarahi et tous ces hommes de science, ils disent la même chose. si Ellen White wenyene na Rick Azarahi n'abo bantu bose bagira ubushakashatsi nabo nyene bavuga nk'uko. Alors ce n'est pas pour nous embêter que Dieu dit ça. rero si kugira ngo Imana iduhemukire mu kutubuza ibi bintu. Dans Psaume, je ne sais plus quel verset, mais il dit: je ne vous empêche pas tout ce qui est bon, de manger tout ce qui est bon. muri Zaburi sinibutse neza umurongo, Imana igira iti sinobabuza na rimwe kurya ibintu vyiza. Alors si le cochon, tous ces autres trucs impurs étaient bons, il ne dirait pas de ne pas les consommer. rero ingurube n'ivyo bintu byose yatubujije kurya, iyo biza kuba vyari vyiza Imana ntiyari butubuze La kubifungura. même chose pour... je reviens une seconde encore à notre vin, à notre... etc. etc. niko bimeze, no reka ngaruke n'undi munota kugira ngo mvuge ku bijanye n'ibi bintu byo tunywa. Il y en a qui disent: oui, mais moi je bois que de la bière. Alors, vous voyez, il n'y a que 4 ou 5% d'alcool. hari abantu bavuga bati je ninywera inzoga, murabona ziba zirimo nk'ibice 4 canke 5 kwijana vya alcool. D'autres disent: ah, mais moi je bois qu'un verre de vin. Alors vous voyez, 14% seulement. abandi nabo bakavuga bati je ninywera ikirahure c'umuvinyu kiba kirimo ibice nka 14 kwijana.
Alors, ils veulent dire, tu ferais mieux de parler à ceux qui boivent du whisky. Là, c'est 40%. aho rero baba bashatse kuvuga bati ivyo wari ukwiye kubibwira abantu banywa whisky kubera yo irimo ibice 40. Mais le whisky à 40%, on le met dans un petit verre. ariko whisky ifise ibice 40 bakaba bishira mu karahure Le gato vin cyane. à 14%, on le met dans un grand verre. Mwumve yuko iyo whisky y'ibice 14 kwijana bakaca yo bayishira mu kirahure kinini. Et la bière de 5 ou 6%, on met dans une bouteille d'1 litre ou de 750 millilitres. Ibiyeri rero byo birimwo ibice 5 ugasanga babishize mu icupa rirerire rishikana amamililitiro 70. Alors que vous buviez votre petit verre, votre verre moyen ou la bouteille, vous avalez la même quantité d'alcool. Rero mwaba munywa bya birahure kumwe kose bitandukanye muri ko muranywa alcool zingana. J'ai oublié le nom scientifique maintenant qu'on donne, mais c'est exactement la même quantité que vous. Et c'est l'alcool qui est mauvais, c'est pas la boisson qui l'entoure. Ndibagiye izina bakoresha ariko mu byukuri ivyo ubwo izo nzoga ziba zirimo alcool zingana. J'ai travaillé presque 11 ans en Côte d'Ivoire. Je narakoze imyaka ishika 11 muri Côte d'Ivoire. Quand le président, le sage de l'Afrique, Mu gihe umukuru w'igihugu waho umunyabwenge wo muri Afrika. vous savez qui c'était? Murazi wari uwo yariwe. Félix Félix Houphouët-Boigny, Boigny, premier président de Côte d'Ivoire. umukuru wa mbere w'igihugu cyo muri Côte d'Ivoire. Il n'a jamais bu de l'alcool. Ntiyigeze anywa inzoga na rimwe. Je me rappelle, il a dit, je vais boire une coupe de champagne le jour où on va trouver du pétrole dans l'océan, là, devant mon pays. Yavuze ati jewe nzonywa champagne igihe bazoronka petrole mu gihugu canje. Peut-être qu'il a mis le verre à ses lèvres, mais je pense pas qu'il ait bu. Birashoboka ko yoba yaragerageje kunywa inzoga ariko ntavyo yakotse. Il y a d'autres hommes d'État qui ne boivent pas d'alcool. Hari abandi bantu b'abanyacubahiro batanywa inzoga. Je crois que... comment il s'appelle là oh, pourquoi j'oublie son nom? Ndibaza uko yoba yitwa ariko ni kweki nibagiye izina ryiwe. Ben, le petit président qui était avant Hollande. Umujya mukuru w'igihugu yabayeho imbere ya Hollande. Bon, je crois qu'il n'en buvait pas non plus. Nibaza nawe ko atavyo yanywa. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, le président des États-Unis, Ariko ndazi nakekeranya yuko umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, comment il s'appelle? yitwa gute? Comment? Donald Trump. Donald Trump, oui. Avec sa cravate rouge Ni karuvati yitukura. et sa casquette rouge. N'akakofera kiyo gatukura. Il ne boit pas une goutte d'alcool. Ntiyigera anywa n'ima rimwe ry'inzoga. L'autre jour, il a été dans une église et il y avait un office. Umunsi umwe yari ahantu mu rusengero kandi yarafise ibiro. Et il a participé. On lui a donné un petit verre. Maze yari ari aho hantu bamuha akarahure gato. Il a dit, je dois aller dans une église pour boire un peu d'alcool. Yavuze ati reje ngirizwa kuja mu ishengero kugira ngo nywe inzoga gato. Est-ce que c'est pas grave? Mbega mwumva bitababaje? C'est pas grave ça? Ntibibabaje ivyo? Que c'est dans les églises qu'on boit de l'alcool? Kari mu mashengero abantu binywera inzoga. Et pourquoi est-ce qu'il ne boit pas d'alcool? Mbega ni kubera ikatazinywa? Tout d'abord parce que c'est un homme intelligent. Kubera ubwa mbere nuko ari umuntu w'incabwenge. Et il ne veut pas que son esprit soit troublé. Ntashaka rero yuko impwemu yo yononekara. Parce qu'il doit prendre des décisions à longueur de journée. Kubera yuko bisaba yuko hari ingingo kanaka afata umunsi wose. Avec tous les problèmes qu'il y a constamment. N'ibibazo rero byinshi biriyo bidahera. Mais surtout, il n'en boit pas. Ariko ntanazinywa kandi. Parce qu'il a eu un frère. Kubera yuko yarafise uwo bavukana. Un frère intelligent. Uwo bavukana yaraciye ubwenge. Il est devenu pilote d'avion sur les grandes lignes américaines. Yarageze igihe atwara indege mu makompanyi akomeye. Mais quand il avait à peu près 25 ans, il s'est mis à boire. Mu gihe yari amaze imyaka 25 atangura kunywa. Et apparemment, il a bu beaucoup. Kandi birashoboka ko yanyoye nyinshi.
Et il s'était marié, il avait 5 enfants. yari yaramaze kubakana n'umuntu afise n'abana batanu. À cause de son ivresse, son mariage s'est terminé. Ariko kubera akaboregwe kiwe ubwo mariage yiwe irahagarara. Et à l'âge de 43 ans, Inyuma y'imyaka 43, même pas 20 ans après qu'il a commencé à boire, atana imyaka 20 iheze atanguye kunywa, il est mort de la boisson. yaciye yicwa n'inzoga. Alors, Donald Trump a vu son frère se dégrader. Rero Donald Trump yabonye mutoya wiwe cyangwa bavukana yononekara, Souffrir. ababaye, Alors il a pris la décision de ne jamais boire. aca afata ingingo yuko atazigeranywa. Nous, on a la parole de Dieu. Twe turafise ijambo ry'Imana. Mettons notre vie en harmonie avec la parole de Dieu. Rero dushire ubuzima bwacu bube buhuye n'ijambo ry'Imana. Ceux qui disent, oh, dans la Bible, on ne dit pas qu'on ne peut pas boire du vin. Abantu bavuga bati rero muri Bibiliya ntibavuga yuko tutonywa inzoga. Ceux qui ont envie de faire quoi que ce soit, ils trouvent toujours la Bible. Abantu bose bifuza bafise ibintu kanaka bashaka gukora iminsi yose Mais ils ne bamabara la muri lisent Bibiliya pas. ibintu byo bavuga ariko ntibayisoma. S'ils lisaient Proverbes chapitre 20 et chapitre 23, même s'il n'y avait que ça, eh bien, on a déjà assez d'arguments. Iyo baba barasomye mu gitabo c'imigani mu gice 20-23 ntibovuze nk'ivyo. Merci de votre attention. Ndabashimiye ko mwadukurikiye, Merci d'avoir été patient. mwakoze kwihangana. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Je devrais faire un appel, Nari bugira umuhamagaro comme c'est l'habitude de faire des appels. nk'uko tubimenyereye kugira imihamagaro, Mais je vous lance un défi ariko hari ikintu ndababwira à tous ceux qui ne se sont pas encore convertis, repentis, abantu bose batahindutse canke bihanye, à tous ceux qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus, abantu bose batarafata ingingo yo gukurikira Yesu, d'accepter Jésus comme leur sauveur ko bakwiye kwemera Yesu nk'umukiza wabo et de le manifester par le baptême. kandi bavyerekanisha umubatizo. Réfléchissez à ce que j'ai dit Muvyiyumvire ko ivyo navuze et prenez la bonne décision. maze mufate ingingo nziza. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'heure de vous décider. Uyu munsi nyene kuri no saha niwo mwanya wo gufata ingingo. The hour of decision. Uyu ni wo mwanya wo gufata ingingo. Je me rappelle une émission il y a longtemps, The Hour of Decision. Ndibuka umwe mu kiganiro kimwe cakogwa aho bavuga ati umwaka wo gufata ingingo. Peut-être que demain vous n'en aurez plus l'occasion. Kubera yuko birashoboka yuko ejo atamahirwe muzoronka. Réfléchissez et mettez-vous en ordre avec Dieu. Mwiyumvire kandi mutunganye ibintu byanyu hamwe n'Imana. Et adressez-vous à votre pasteur ancien pour faire des arrangements, pour approfondir la parole de Dieu. Mushikire abungere banyu abakuru b'ishengero kugira ngo mubashe kumenya neza ijambo ry'Imana. Pour vous préparer pour le baptême. Kugira ngo mwitegurire umubatizo. Et surtout pour le retour de Jésus. Kandi cyane cyane no kugaruka kwa Kristo. Parce qu'au ciel, on ne boira pas le vin. Kubera yuko mu ijuru nta nzoga zizobaye. On boira le bon fruit de la vigne, le bon jus de raisin pur. Abantu bazonywa imitobe myiza yo mu muzabibu. On mangera les fruits de l'arbre de vie. Abantu bazorya ivyamwa byo ku giti Il cy'ubugingo. n'y aura pas de poulet, de vache ou de cochon à manger. Nta nkoko zizobayo, nta nka, nta n'ingurube zo kuribwa. Alors habituez-vous déjà à cette nourriture céleste. Rero mwimenyereze cyane izifungurwa zo mu ijuru. Amen. Amina.